Aho ni ku mutumba Kavumu komine n'intara ya Muyinga aho umurimyi w'umugwizambuto Eric niyo buhungiro afitiye imirima y'ibiterwa bitandukanye. Imbonesha kure y'igihugu ikaba yaramusanze ku kivi aho yariko arasarura ibiharage. Uyo mugwizambuto agashimira Leta y'u Burundi biciye muri izabu yamibaronsa imbuto zirobanuye ku gihe, akamenyesha ko umwimbu ari mwiza cyane. Twebwe umwimbu ni mwiza kuko urabona n'izi mbuto dutera tuzifashwamwo na ONSS na izabu. Urumva rero na Leta ko turi inyuma kuduha imbuto zimbuka cyane kugira twiteze imbere. Umwimbu urashimishije cyane aho urimye nk'hegitari ukuramo nk'itoni nka 2.5 zitatu z'ibiharage. Ku bigori naho urashaka gukuramo nk'itoni 4. Yego. Biragenda neza cyane. Natangiye kuja kurima ngenda n'amaguru nja kwikinga ubungeze ku pikipiki. Ndibaza bigenze neza karonka amahanga ariyo yo kwimburiramwe biterwa. Ndibaza n'akamodoka mwindi myaka uzosanga ndagafise nimwangendera hanyene. Eric niyo buhungiro atera kamo batarajijuka ngo bijukira uburimyi gukura amaboko mu mpuzu barime.